Mu gihe leta y'u Burundi iheruka kugaragaza imbere y'inamashingamateka ko mu bikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 ko leta yakoze neza muri kimwe bita budget program, eka mbere bakaba bihaye n'amanota menshi aho vyagaragaye ko wabarose distinction. Ukuvuga ngo vyabonetse yuko bo baronse nk'amanota 85 kwijana. Tumaze kubacisha mu bushikiranganje bubiri, ubushikiranganje bw'inyubako za leta hamwe n'ubushikiranganje bw'indero. Mwarabonye yuko ayo manota ashobora kuba yavuye mu bundi bushikiranganje kiretse burya bushikiranganje duheruka gucamo. Uno munsi rero reka turabire hamwe yuko ayo manota yoba yavuye mu bushikiranganje bw'ubutungane. Mbega isata c'ubutungane mu Burundi vy'ukuri cifashe gute? Hamwe ari twebwe tubivuze mwohava mugira ngo turashikuza, ariko reka twumve ivyo abategetsi bonyene bavuga. Nyiniteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira ivy'ubutungane. Muze kutubwira ivy'ubutungane. Muzoba mudufashije. Kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Imbere yuko dutandukira icigwa cuno munsi cerekeye ubutungane, reka tubanze dushime kuri iki kintu cakozwe canke kiriko kirakogwa, ikintu c'ukurekura abafungwa mu mabohero atandukanye. Bavuga yuko igitigiri c'abafungwa cabaye kinini gushika yaho usanga igitigiri c'abafungwa cagenewe kuba kiri muri ayo mabohero usanga carabaye kinini. Ivyo bigatuma abafungwa baca babaho nabi. Turetse n'ivyo, ubwo bwinshi bugaca butuma leta ikoresha amahera menshi. Aha rero ntaworeka gushimira leta y'u Burundi kuri iki gikorwa c'ukurekura babandi usanga bafise ivyaha bike bito bito kugira ngo bidegemvye, hanyuma na ca gitigiri kigabanuke. Reka rero ngaruke kuri rya jambo wa mutegetsi yaravuze. Iri jambo umutegetsi yarivuze itariki 22 Gitugutu mu mwaka w'ibihumbi 2023. Mbega ivyo yavuze nukuri canke sukuri? Ivyo yavuze nukuri, biribonekeza, ivyo nta n'umuntu yobiharira. Udafise uwawe akomeye, udafise amahera, nukuvuga ngo nta jambo nta kuri ugira mu butungane bw'u Burundi. Ufise amahera aragucuranguza, agasubira akagucuranguza mpaka ubihevye canke naho utsinzwe kandi utari gutsindwa. Hakigomwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barundi. Urazi guheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza we akarira gahwera kandi umurenganije. Ari wewe umurenganije. Kandi mwiyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi. Kandi gasanti barira buse. Reka basindire mu kibanza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Nta assemblée générale y'abarundi miliyoni 12 muzobona. Mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10. Reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire, jewe ndire mu kibanza cabo kugira ngo mwumva ayo marira yanje basi. Muyumvirize basi, muyumva marira yanje fisa. Kwizina ry'abene gihugu. Kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira. Twari tuzi rero yuko aya marira y'umukuru w'igihugu azogira icavuyemwo, ariko
aho kugira icavamwo vyateye vyunyuka. Akarenganyo kariho ubu karaninda. Ubu ntawe wovuga ko ari akarenganyo gusa, ahubwo twohava tuvyita ibindi bintu. Hariho abantu bari mu buroko, abantu bari mu munyororo, hataboneka neza ikintu kibapfunze. Kandi izo manza twaherekera tuzibabwira, izo murazizi. Twarabwiye urubanza rwa afande Vyenya hariya i Bururi. Twarabwiye uburyo yapfunzwemwo, kandi yaba umukuru w'igihugu arazi iyo dosiye, umushikiranganje wa mbere arazi iyo dosiye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati arazi iyo dosiye, umushikiranganje w'ubutungane arazi iyo dosiye. Eka bose nta muntu n'umwe yovuga yuko atayizi. Rero umuntu aca yibaza ati kubera iki Vyenya akiri mu ibohero kandi ivyo bamwagiriza basanze atari vyo? Gushika ubu bose baracibaza ikintu kimupfunze, ariko murazi neza yuko hategerezwa kuba hariyo ukuboko k'umuntu kanaka yikomeje. Ubu basigaye bavuga ngo kwikomeza. Nuko murazi dosiye y'umwarimu Emilienne. Mwigisha Emilienne yerekanye ivyaha vyakozwe n'umupatiri. Aho gufata uwo mupatiri, ahubwo baciye bafata Emilienne yari yavuze, yari yerekanye amabi yakozwe. Ubu ni wapfunzwe. Rero mu Burundi hariho ingeso mbi yo gupfunga abantu ataco bagira, ahubwo babandi bagirizwa ivyaha bakidegemvya. Aha sinosiga akarorero k'umuntu twababwiye yitwa Celestin hari Inyanzarake, yararariye ibondo ryiwe, hanyuma agaterwa n'umusuma. Uwo musuma akamutema, agomba mutema ubwa kabiri, Celestin agaca yivuna, hanyuma wa musuma agacapfa. Mugabo ubu Celestin ni wapfunzwe. Urubanza rwiwe rwaraburanishijwe, ariko bamubwira ngo agume mu munyororo ngo kubw'imvo z'ukumukingira, ariko wewe akabona ko ari akantu kakozwe. Nuko twarabwiye urubanza rw'uwitwa Ferdinand, ukuntu yararagiye inka akazisigarana umuntu, mugabo agarutse yaraba inka akayihebura. Ferdinand rero yarituye abantu no kumutumba, baramufasha gutohoza iyo nka yoba yagiye, basanga yanka yatwawe n'umwe Ferdinand yari yasize canke yari yamusigaraniye. Ico gihe baciye bafunga Ferdinand, gushika n'ubu aracari mu munyororo. Umwe nawe yagirizwa kwiba yanka, yaraje baramushira mu munyororo, naho nyene haheze iminsi, ariko yamazeyo umwanya urumerumara, aca aritahira. Gushika ubu aridegemvya. Murumva yuko abagirizwa ivyaha si busanga mwibohero, ahubwo mwibohero usangayo abitwa ko bagiriwe nabi. Ibiturire vyararenze, ivyo vyovyo nivyo muzi. Utanze igiturire ugombe uburi mu mafuti, uwo muburana ategerezwa gutsindwa. Ivyo rero ni vya bindi umukuru w'igihugu yariko aravuga. Ntiriwe ndateba cane, ivyo ndiko ndavuga nibaza yuko uwo biharira yoba ari muri babandi bavuga yuko ibintu vyirabura vyera. Icanyuma murazi yuko hariho imanza
usanga zaraciye ku nzego zose hanyuma bagaca bageraho bandikira umushikiranganji ico bita recours en révision. N'abantu benshi amadosiye aza yarabaye menshi, n'abantu benshi bandikira umushikiranganji, ariko bigatwara igihe kirekire gose atarashobora kukwishura. Twabonye yuko ubu ugukoreye icaha ari we yidegemvya, wewe wakorewe icaha akaba ari we uja mu gasho uravye nabi. Dufatiye hamwe rero ibi byose dusiguye, twoshobora kwemeza yuko ubushikiranganji bw'ubutungane mu Burundi ntibwoshobora no kuronka n'amanota ashika kuri 30 kwijana. Ugusumvya igiti, ugusumvya kumenyekana, canke ugusumvya amahera, arashobora kugupfungisha akavuga ati munkanyira intuzenya, azovayo ari uko ndabigomvye. Mumfungire kugira ngo ashobore kundiha ideni ryanje. Kenshi bakunda kuvuga mu Kirundi ngo munkanyire kugira ngo ashobore mu bisa. Munkanyire rero ni mumfungire, azovayo ari uko ivyo ndamushaka ko abimpaye canke ari uko ndabigomvye. Nagarutse rero ku butungane kugira ngo nabereke yuko mu butungane bitariko biragenda neza no mu bundi bushikiranganji bwose, naho twosha tugomba tukareka kuvuga biba biriko bigenda nabi. Ahatari ubutungane nta terambere, ahatari ubutungane nta manota ashobora kuboneka, ahatari ubutungane nta gishoboka. Naho twokwikebagura tugasubira tukavuga yuko mu Burundi hari iterambere, mu Burundi mu mwaka w'2040 kizoba ari igihugu cifashe, mu mwaka w'2026 kikaba ari igihugu giteye imbere, ivyo ntibishoboka na gatoya. Twoba turiko turihenda. Igisata c'ubutungane kimeze nk'uku kimeze. Ubutungane ni karahara mu ruganda ntibacura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami akomeresha igihugu ubutungane, kandi ngo ubutungane nibwo butuma ihanga rishigwa hejuru. Ntibavuga ibindi bisata, bavuga ubutungane. Turasavye rero leta y'u Burundi ngo yikubita agashi, isubiremwo igisata c'ubutungane. Abacamanza bafatwe neza, ntibasubire kwiyumvira ku bintu by'ibiturire bituma bacizangondagonde. Ibi ndiko ndavuga vy'akarenganyo canke vy'uko ubutungane butameze neza muri rusangi, ubitahura iyo bishitse ukarenganywa, canke uwawe akarenganywa, canke umugenzi akarenganywa, niho ubibona neza yuko hakwiye gukorwa ikintu gihindura ibintu mu gisata c'ubutungane. Abarundi indoto ya twese nuko igihugu c'u Burundi corangwa n'ubutungane nyakuri. Reka turangize dusaba yuko Afande Vyenya hamwe na mwigisha Emilienne ko bopfungurwa kuko bariko bazira ubusa. Biragaragara yuko bariko barenganywa, kandi ni vyiza yuko n'umushikiranganji vyamunaniye yotanga imihoho, hanyuma hakaza ubundi ashobora kubitunganya neza. Ariko ico nico mvuye kuvuga, mu Burundi abantu bashobora gutanga imihoho ni bake. Biraboneka rero yuko igisata c'ubutungane gifise amanota make cyane. Mwibuke za nzira karengane zifa ku munsi canke zikanyuruzwa zikazobugwa irengero.
ubushikiranganji bw'ubutungane ntibwigera bukurako n'umunwa canke ngo bugire amatohoza burondeze izo nkozi z'ibibi kugira ngo zihanwe. None ngaho mwumva ubutungane twavuga ngo buriho mu gihugu c'u Burundi? Ntimwibagire kugira subscribe. Imana yo mwijuru nibahezagire, twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi, muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Muja inama ingene ngo nazana rya mahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana, mukabija inama neza. Nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi, muga mushaka iterambere bose barahevye kuza. Mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba. Ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe? Yibwa ntagira umuburanira. Umurundi asigaye yanka kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza. None ndabihevye. None ico gihugu kizotera imbere gute? Muzoronka imiduga mukoresha gute? Muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere? Ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho, nta mahoro, nta terambere. Abirirwa baricira imanza banganiki. Ata butungane buriho nta niterambere rishoboka. Iryo niryo jambo dusozereyeko.